uri mana mana, Mm. uri mana mana, uri mana mana, uri mana nyama. Nani wumva ko ubizi Eh? bravo kabisa. Je- Bwari bugoye koko bwari ubuzima niba ko bwari bwangenda ndi umwe Mm, ata muntu ashobora kuba agufasha ukuboko mm, cagushigikiye ata mm, muntu ashobora kukubwira mpore kira wahaze wariye wafunguye ibiki mm. bwaba ari bwa buzima nyene bw'umuntu wenyene asa n'umuntu ari mu mufuko bon Eh. abanywanyi uko baradukurikirana mu mbabarire Mm, mu bisanzwe make up ku bantu bayisiga ntitugomba kubatuvya mm, mugabo make up n'ukuri n'ubundi bwiza umuntu yishirako mm, kubera ubundi uko tuba tumeze mm. n'ubwiza tuba twarahawe n'Imana budasubirizwa Yego. mugabo hagimwe urya muntu wo mubwira yisize tikaraba Mm. mumbabarire n'ukuri nimunera amabuye abantu muzi make up mugabo uku n'ukuri vraiment Mm. hamwe umuntu yokubwira ati karaba Mm. ukureko iryo herena ukureko umushatsi ukureko iyo make up ukureko rouge à lèvres Mm. byose ugume uko nyene Yego. nukuri wosanga adasa nka wa wundi yari karasa kwa kundi Abakunzi ba Senga Media TV muraba murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta na rimwe Imana izananirwa no gukemura ibibazo byanyu. So guys nitwa Rose Sniper nyita ntwari nyita MZ Sniper aho se ntuzoba wihenze. So uno munsi n'undi munsi udasanzwe nandi mahirwe kandi twongeye kugirirwa n'undi munsi udasanzwe. So tugikorana ikiganiro n'umwe mu bantu bariko barakora neza cyane bakora neza cyane. Inshuti yanjye ndakubwiye ko bakora neza cyane uca ugenda kuri YouTube ukandika Nadine Nshimirimana uraza gusanga ibikorwa byiza cyane indirimbo zimeze neza cyane indirimbo shasha yitwa uri Imana pe muntu wanje iyi ndirimbo ndayegutuye wabaye irarenze sana tembera kuri YouTube yitwa Nadine Nshimirimana wirabire ntibagiye gukora subscribe kugira ngo umuvukanyi wacu nawe atera agenda imbere cyane reka rero ndamusabe mu cubahiro ciwe ndamwakire ku bwawe bwa Senga Media TV uca ubwira mugenzi wawe abwire mugenzi we mufata agatebe mwicare muraba ikiganiro ciza cyane tugiye gukora uza kumenya byinshi uza kumva byinshi bigiye bitandukanye kuri Nadine Nshimirimana. So Nadine sabwe ndakuramukije Imana ishimwe cyane naho nagusanze iwawe ndaguhaye karibu kuri Senga Media TV. natwe turabahaye ikaze Imana Yego. ibahezagire cyane Okay. Yeah. Nadine banzo ndamukiriza abantu banje. shalome abakunzi ba Senga Media TV turabakunda cyane Mm. kandi mugira amagara meza mu byanyu no mu banyu mwarahezagiwe cyane gose Okay. Yeah. Abakunzi ba Senga Media TV ni abantu bifitiye umutima mwiza sindabona ko inzigo. nivyo Yego. Niyo Sawa. mpamvu ndabakunda cyane kubera ko nanjye bagerageza kunyereka urukundo Mm. mu bintu byose bigiye bitandukanye ibikorwa bya misi yose. Niyo mpamvu nagiye ndababwire ko ndabakunda cyane hama ndabasabe nabo bagukunde kubera ntibari bakuzi. Yeah, nobasaba kunkunda Mm. n'uwo byogura kunkunda nibaza ko mpwemu yera canke Kristo azomushoboza Mm. ya kubera ko ikintu ca mbere ijambo ry'Imana riravuga ngo naho twovuga indimi nk'iz'abamarayika n'ibindi byose Mm. tutagira urukundo ça sera zéro n'ubusa Yego. ya Ah, nanje Nadine ndabakunda. jewe ndakuzi twamenyanye ndakuzi pe ariko abantu banje barakeneye kumenya Nadine Nshimirimana ni muntu ki? Mm. murakoze cyane bon Nadine Mm. Nshimirimana ni umudame Mm. mfise umwana umwe Mm. kandi Nadine Nshimirimana ni umuririmbyi Mm. aririmba indirimbo mpimbazamana Yego. ego hanyuma Nadine akaba umukristo Mm. ya Okay. ubukristo yabuhawe no gucungurwa n'amaraso ya Yesu si ubwo twira Yego. Yego. Nadine reka ritwinjire cyane mu buzima kubera ko je ndi umunyarusako baranzi cyane Eshi. nava ndakubaza nka ugasanga turamenye n'ibyo warariye Mm. rero reka ndakwibarize tu muri kariyere yawe cyane cyane mu muziki Mm. ibijyanye na kariyere yawe mu muziki Nadine ufite indirimbo zigera kuri indwi nimba atari umunani nimba ntihenze Zitanu. zitanu gusa Ya, petete zirarenga ya batabona igiti ntaco bazosimbirayo bazibone Ego. baziharure. Nadine
kano kazi cyangwa uno mwuga wo kuririmba wawutanguye ryari wawutanguriye hehe? Bon, murakoze. Ah, bakunzi bacu twababwira ko uyu mugwi wo gukora kino kintu iki gikorwa turashimira Imana yakiduhaye d'abord. Hanyuma kugitangura zari indoto nari mfise kuva nkiri muto. Ego. Nashaka kuba umuririmbyi. Nukuri kweri. Nasanze ari Imana yampaye kuva nkiri muto ariko numva mpamagarirwa kuzobikora mu buryo bwagutse. Mugabo ntivyashoboka nkiri umujene. Mugabo maze gushika mu rugo mbona birakunze. Ya nukuvuga byaciye bimviramo mbona ko atagihe gisiga Imana ku muntu. Ego. Okay, Nadine, benshi iyo barabajene cyangwa bakiri inkumi, reka ndabishire mu kirundi cyumvikana cyane. Umuntu iyo akiri inkumi cyangwa umusore aba afise no vyita gute, sinumva gute nyine no kwita ariko uburenganzira bwo gukora buri kintu cyose uko acumva. Ariko wewe ukiri inkumi ntago waririmba, umaze kuza kubaka ushutangura kuririmba kubera ikintu utabikoze ukiri inkumi kandi wari ufise uburenganzira bwo kubikora. Bon, novuga ko kiba ari igikorwa kitoroshe, na cyane cyane ko coroshe mu gihe akiri single, akiri wenyene, na cyane cyane ko abakobwa n'abahungu bakiri bato baba bafise uburenganzira nk'uko bivuze bwo gukora icari cyo cyose. Mugabo hari igihe umuntu aba ashobora gukora icari cyo cyose ariko atabushobozi bwaco afise canke arabona, bitavuze ngo ntibwoboneka. Mugabo kiba coroshe cyane kubera ko ubu ufise n'abantu bashobora kugusapotinga, ubufise n'umwanya. Ubufise n'umwanya. Mugabo rero maze kwinjira mu mama canke mu rugo, jewe sinovuga ngo nubundi buhinga nakoresheje kugira bikunde, nuko novuga ko Imana yankuriye wesheke y'ubuzima natakaje bwari kuba nkiri muto, nkiri umujene. Mugabo Imana ibona ko kazoza kanje topfa nabi, icihera rero aho ngeze kugira ngo za ndoto zanje zibandanye zinzove kuri ino zidasohoye ya. Okay, Nadine jeciye nibaza ese uwo no kwita okay, umufasha wawe ntago ariwe muntu we waraguhatirije akavuga ati genda muri studio uririmbe? Bon, nibaza ko oya, ntabwo ari we na gatoya, kubera ko si mu bisanzwe mu kintu ca mbere siwe yampaye ingabire mfise iyi mpano, ariko niwe yaguhatirije kugenda kubikora. Oya, navuga ko icyamatiriye kubikora ni umuhamagaro nari mfise muri jewe, wanse nubwo vyari vyaranse nkiri muto, wanse guhagarara muri jewe, numva Imana hari icyo ikeneye kugira ndi kumbandaniriza, numva uwo muhamagaro sinohagarika. Hanyuma ndasenga Imana ndayisaba ko naho vyanse muri kahise, uyu munsi none Imana ntiyohahera igakunda. Ya mbona rero Imana irabikoze. Ya. Okay, Nadine, je ndashaka kumenya nk'iyo umugabo waza kukubwira ati ibintu byo kuririmba wapi bireke, Nadine yari kushakora iki? Bon, nibaza ko bakunzi bacu muratwumva, murabizi ko mu rugo haba byinshi kandi mu rugo umuntu aba atacigenga. Mugabo nshimira Imana ko umutwari Imana yamaye ari umuntu w'umukristo nawe abitaho. Okay, icyo nakuba kisi urashaka kunyishura. Nako ndabijamo. Ya. Yego, byishure. Kazi bon, nako ndavuga tuti oya siwe namba. Siwe namba yabimpatirije ko. Nari nako wajije ni iyo aza kukwankira. Iyo aja kunyankira. Nibaza ko jewe nibaza ko no bisavye Imana, no kwinginza Imana ikabimwumvisha, kuko n'ubuzima bwanje numva ntotakaza mu bihe byo kubaho. Ego, no kuvuga uruwa muntu nubwo uba muri dubushe uri Imana no besa mba numva umenga kariyo. Ego. Okay, Nadine, hano abantu banje rero ubu barindiriye basibumve Nadine aririmba gute. Tutishirize ko gato turirimbire ku ndirimbo yawe ukunda muzo wakoze zose. Ariko aroyizi basi. Je nibaza yuko bon, nibaza ko ku bantu mushaka kumva ukuntu ndirimba, n'akajwi kanje basi ngene ko bakameze, nimweme inkoresha uko nipanze, nibaza ko mwosimbira hariya kwa Nadine yababwira
mukabyumvirayo n'ukuri byo ariko byiza cyane je numvise mu ndirimbo ya buri imana pe hari akantu wakoze harimo utuntu tudukorasi kariya gakorasi jewe kamwenzi pasi tukaririmbe je naweho sawa jako kavuga ngo baba bantuyenga ngo sinzi kuririmba gusa je ndabizi ariko kera nzi kuririmba uriko urabibaza ni brag okay numvise akantu kavuga ngo uri mana mana uri mana mana uri mana mana uri mana nyama nani wumva kubizi bravo kabisa gusa rero Nadine je na stalkinze YouTube yawe uzi kuririmba merci beaucoup okay Nadine reka rero nkwinjirire ku buzima bwawe uze kwihangana karibu Nadi mu bujene bwawe imbere yuko uba ku rugo ni kihe kintu cari kigoye kuri Nadine ko gikaze mu bujene bwanje icari kigoye yari imibereho bwari ubuzima bwo kubaho nimba atari ibanga byari bigoye gute ubuzima bwari bugoye gute bwari bugoye koko bwari ubuzima niba ko bwari bwangenda ndumwe ata muntu ashobora kuba agufasha ukuboko cyagushigikiye ata muntu ashobora kukubwira mpore kira wahaze wariye wafunguye ibiki bwaba ari bwa buzima nyene bw'umuntu wenyene asa n'umuntu ari mu mufuko bon iyo tuvuze umufuko abarundi muja muvyumva igunira muraryumva bon buri ahantu mu kazitizo baca bavuga ngo gati kuma kakisenya ubuzima bwo kwibako ni ukuvuga nta bavyeyi ufise abavyeyi ndabafise bose kandi bazima beza cyane nuko nibwo buzima bwari bugoye kubera ko ntivyanyoroheye neza nkuko navyifuza kubaho neza okay no kuvuga ngo warubayeho muri bwa buzima bwo kuvuga ngo je Nadine ntagize uko iki nigishoboka iki ntakirondeye sinshobora kukironka ntakoze ntirutse ntiyumviriye ntitonze ntagiye gahoro ibintu bishoboka okay Nadine umaze kubakanaho rero sasa bimeze gute bon maze kubaka nshima Imana ko hari ikintu Imana yahinduye kubw'ubuzima bwa kahise hari ikintu Imana yahinduye kubera ko uyu munsi ndaronka umuntu ashobora kuzana hasi iyo ngateka ngafungura kandi ku masaha kandi ngashobora kumva hari ico nkeneye nkagisaba nkakironka ego Imana ishimwe cyane n'ukuri ndabishimira Imana cyane gose hari cyahindutse okay Nadi abantu benshi cyane abakobwa bavuga ngo biragoye guhitamo canke biragoye kugira ngo ugende kubaka kuri Nadine mu mahitamo yiwe ni kihe kintu camugoye mu mahitamo yawe y'urukundo bon navuga ko biragoye canke ntibigoye bivana n'umuntu ico ashaka rero jewe navuga ko ntivyangoye cyane gose bivanye basi n'uwo narindi jewe nyene nico nashaka kuko burya umuntu kimworohera canke kimugora bivanye nawe nyene ubwiwe je rero novuga ko kimwe ntivyangoye kubera ko bwabaye ubuzima ninjiyemwo namanje kwigishwa n'Imana namanje gutozwa n'Imana ndavyinjiramwo hari ikintu ninjiranyeyo c'uburere canke c'icerekezo nahawe kanaka okay bwa mbere muhura n'umugabo wawe tari bimeze gute wewe yari nuzamburira urugo nanye narabyibuka ariko yego canke ndamuronde ndamwibarira oya no bon tugihura n'umugabo wanje byari bimeze neza umugabo twahuye mu gihe kitoroshe mu gihe twari twahuye n'umusore wa mbere hanyuma ashira mu bintu ntumva mpitamo kumureka iyo uvuze ibintu tumva dusobanurire neza hanyuma uwo musore ni ukuvuga yashaka kunkunda mugabo ndabona neza ko atari icerekezo c'uko azongera umugore wiwe hanyuma umugabo wanje turi kumwe rero acaza muri periode twaheruka kurekana n'uyo wa kera asanga rero ndacameze nabi siniyumvamwo igitsina hungu mu mutwe kubera ko nyene stress cubibona ziba zabaye byaramugoye cane no kundonka kubera ko
yafatiye mu gihe kitoroshe mugabo vyabaye vyiza tu byaramugoye kuronka ariko Ego. aravuga ati akagumye bagumako. Okay, Nadine, umaze gukundana n'umugabo wawe ni ikihe kintu kimwe wicujije canke ubona ati nari narahomvye? ya Loise we gusa ivyo bon ntivyobura umuntu niyoreka kubibona jewe mvuga ko nari narahomvye urukundo gukundwa ya Ivuze idini wabayemwo. ego munyumve abafana muko muratumviriza sivuze ngo yaje ari Imana kugira ngo ankunde no mugabo amapa ikintu nashaka kuko ukuntu nari nkozwe n'uwo narindi nari nkenye affection nari nkenye urukundo gukundwa Yego. ya rero Imana ishimwe hari ico yabikozeko kirakurungikira ya kirakunda kiraba uyu munsi ndahembuka bon Ego. Okay, Nadine, nuko ubuzima bwo kuririmba, ubuzima bw'urugo, je pense ko ufise n'ibindi bintu ukora, ubifatanya gute? bon biba bigoye cyane na cyane muri ubu buzima tubamwo mu isi bwo guhangayika bw'imibereho no gukorera Imana ugaca usanga imibereho ugiye kwifatanya no gukorera Imana n'urugo abantu bariko baratumva murazi ko na cyane abadame muca mubitahura biba bigoye cyane ntivyoroha Loise ariko ku bwa Kristo arabidushoboza kubera Imana niyo ituma umuntu abaho haba mu mubiri bisanzwe canke mu rugo birakunda hamwe n'Imana no kuri ku bantu benshi bubatse indibazo barabizi urugo rusaba umwanya kuririmba bisaba umwanya mwinshi n'ibindi bikorwa by'Imana usanzwe ukora byose bisaba umwanya nje ndakeneye kumenya rero ingene ubijera ivyo bintu byose ukabifatanya ari bitatu bon hamwe n'ivyo ikintu ca mbere coco bisaba kuvyiyumvamo kuvyiyumvamo ni ikintu ca mbere gituma vyoroha ikindi kubikunda ni ikintu gituma vyoroha hanyuma umwanya w'urugo uramenya tuti uyu ni umwanya w'urugo ntegerezwa kubuyu hanyuma ubuzima busanzwe urategerezwa kumenya ati mu buzima busanzwe n'ubuzima busanzwe ntegerezwa kubuyu igikorwa cyo kuririmba naco ni igikorwa nyene gikenewe naco nyene nashobora kureka naco nyene uramenya ati nkeneye kubuyu muri uyu mwanya byose rero ukiyaranja kuburyo ata kintu n'ikindi gishobora gusekana n'ikindi ukabikora neza ushugera hantu bavuga ngo ni maboko igihumbi ya na cyane bisaba ubwenge butangwa n'Imana no okay nuko Nadine Imana biraguhezagiye urubatse ugwiwawe Nadine niki kintu wasanze kigoye mu rugo bon biragoye cyane kuba umuvyeyi ntabwo vyoroshe kubera ko mu buzima bw'ubujene usanga uri umuntu widegemvya ariko mu rugo usanga hariyo devoir nyinshi cyane nyinshi zishoboka kandi udashobora kwirengagiza udashobora kureka ari ngombwa yaba yoroshe canke igumye utegerezwa kuyibamo nico kintu kitoroshe vraiment mu rugo okay devoir nyinshi nuko urubatse ugwiwawe uribaruka umwana no musi ufise ikibondo mu bihe byawe byo kwibungenga ni ikihe kintu cari kigoye kuri wewe n'ubuhe buzima wari ubayemo bon nuvuga ko ico kibazo kirakomeye cyane ku bavyeyi bose musanzwe mubizi ko kwibungenga nabwo vyoroshe nawe we Loise kuri ubonye abadame muhuye no mu nzira ukabona aratwitenye n'ibintu nk'ivyo abanyarwanda niko babivuga nibaza ko biba bitoroshe kubera habarimo umuruho uburemere umubiri uba wahinduye ubuzima donc mu mubiri uba wahindutse amaraso aba yahindutse uba ufise uyundi muntu kameme muri wewe kandi aba ari ibihe birebire amezi 9 vure mufise umwana mu nda na cane nka twebwe tuba tuvyaye imvyaro za mbere biba ari ishure niho uba ucinjira muri iyo leta usanga ari ibintu bishasha kandi biremereye biruhisha ariko binezereza umunsi umwe mugabo ni igikorwa kitoroshe vraiment gutwara inda ukarinda amezi 9 biba bitoroshe ariko hamwe n'Imana biroroshe bon turashimye Imana
Okay. Yeah. Nadine, abantu banje kenshi baba bakunda bamenye umuntu wanje canke umuntu mba nabazaniye uwo munsi kubera ko nk'uko nitwa Sniper ndagerageza uburyo bwose nkazana abantu basobanutse, nkazana abantu banje baba bakeneye kubona. Kuri Nadine, niyihe ntahe yawe y'ubuzima canke ni ikihe kintu mu buzima bwawe bwa misi yose kimaze kukubako kibabaje cane? Kimaze kumva ko kibabaje cyane. Yego. Asha. Ico kintu kirakomeye. Mm. Nibaza ko kitobura. Ariko turashaka kukimenya. Yeah. Ikintu kimaze kumva ko kibabaje cyane. Cabaye ikintu kimwe kandi gikomeye cyane. Nukuntu nabayeho ntuzura nabo tuvukana. Bo basi tutari kumwe, tudasangira, tutavugana, tutaganira. Ivyo bintu vyari bimbabaje cyane gose. Narifuza kuba no bibona. Donc kuko twese twari duhari. Turabana 10. Mugabo muri abo bana 10 bose nta muntu numwe yigeze aronka ukuntu yoba kumwe n'uyundi kugira ngo mwumvane ko muvukana. Ico kintu carambabaje cyane, carankoze ku mutima. Rero byagenda gute kugira ngo mwese mube muhari ariko ntimubonane ngo muganire? Bon, nibaza ko iyo ni inkuru ndende ndashobora kuzoyibaha mu minsi iri imbere ndiko ndabitegura. Ntayikomeye kuko bo batari ubuzima bworoshe. Donc ni muri vya bindi nyene byo kubaho bisanzwe. Aho usanga abantu nyene bariko baca mu bihe bigoye bitoroshe, bikaba ngombwa ko mubasepare, bikaba ngombwa ko mutumvana. Bon, nibaza ko ari inkuru izokurikira hazaza. Bazorana w'abanyarwanda rero. Bon, hazoza isanga. Nahe tuzokwishyuza igihe. Yego. Okay, Nadine, ubuzima bwawe bwa misi yose nibyo ufise naye ndende uzoyitubarira nta kibazo wagira urahura n'ibintu byinshi bigiye bibabaje. Uno munsi ni kihe kintu kimwe wishimira? Bon, uyu munsi cambe nambe ndishimira ko ndiko ndashika ku ndoto zanje. Izo nifuza muri zimwe nyinshi nfise. Ariko uyu munsi mbona Imana hari iciri kirakora ziko zirasohoka. Yego. Ikindi ndishimira ko muri ubu buzima Imana ikomeza kugenda idukurikirana. Ya itatureka twenyene, ndavyishimira gose cyane. Ya. Urishimira kuba Imana iryama iri kumwe natwe. Nadine, iyo biza gushika umugabo wawe akaguheba wari kwifata gute? Bon, iyo bishika umugabo wanje akampeba, icambere na mbere ku bakunzi muko muratwumviriza. Mu bisanzwe umuntu si Imana murabizi. Umuntu n'umuntu bishobora gushika canke ntibishike. Ariko naguciriyemwo hari umuntu ashobora gukunda undi muntu gusumbuka kundi Imana. Ego biraba mugabo buyovye inzira kabisa. Bon, ndashima Imana ko nkunda, mugano uvuga ko niyo shobora kunkunda nkuko Kristo ankunda. Niyo nkunda. Oya nibyo ukunda. Ariko yoshobora kugukunda gusumbuka kunda Kristo. Bon. Yobaho umugabo ku bantu baba yovyoke. Rero yashobora kumpeba, yashobora kumpeba byari kubaho. Kubera ko we je nkine kumenya ingene ari kwifata we. Jewe uko nari kwifata. Mu bisanzwe jewe bon uko ndavyumva. Ego sinari kureka kubabara nk'umuntu asanzwe afise umubiri n'inyama n'amaraso. Mugabo sinumva ko hari ico nari gukora kugira ngo ndamugarure. Kuko bwobaye uburenganzira bwiwe bwo kundeka canke kungumya. Kubera ko umuntu wese akora igihuye niyerekwa giwe canke nico yifuza. Rero byobayeho ugasanga si jewe. Wari yakeneye. Nari kubabara nkiyakira kandi fendo nobonye ko atari jewe ntari ngombwa kuba mu buzima bwiwe. Nadine munsi hari abantu iyo bakundanye n'umuhungu akamuhiba umukobwa wamufata agiye kwiyahura. Wewe byari kubaho ku buryo umugabo waguhebye uvuga ati jewe kubaho umuntu atacu bimaze notuma nipfira. Abantu nk'abo n'ukuri ndabahaye pole. Nukuri kwa Nadine numva umenga abo bantu no baha pole. Kubera ko je nibaza ko nukuri ntivyari gushika.
ntivyari gushika bivanye kubera ko hariho umuntu atanga urukundo kandi gukunda ntabwo gukunda umuntu uca uva kumukunda nk'uko umengo ni Yesu Kristo atuye ngaho umuntu yamara umuntu ikintu ca mbere nobabwira abo bantu ni ukumenya yuko nimba ugiye gukunda umuntu canke umukunda n'uyu munsi ndi mu rugo ntegerezwa kumenya ko umugabo wanje ari umuntu ejo bishobora guhinduka canke ntibihinduke muga twe nk'abakristo tuba dufise ukwizera ntabwo birashobora guhinduka mugabo twebwe tuguma twumva ko Kristo ari we natwe Daniel Irakoze niwe yigeze kumbwira ngo wari uyizi ngo umukobwa ngo ntagakwiye gukunda umuhungu cane ndababaza none kubera iki ngo urazi ngo aguhevye none nawe kuri wewe nawe uri ku ruhande rwakoze uvuga ngo yuko umukobwa atagakwiye gukunda umuhungu cane bon ndetse nakoze nibaza ko ku ruhande rwanje ni ukuri ndabinginze bagenzi bene data inshuti z'umusaraba mwirinde naho toba umuhungu mwirinde gukunda abantu cane nk'aho umengo nigo rufatiro rw'ubuzima n'icerekezo canyu kuko iyo ubigize uko fendo furiyahura ariko umuntu mukunde umushireho umenye ko ari umuntu nkawe ashobora guhinduka canke akagira intege nkeya ariko hariho abantu rero ibintu vyo kwijera bidakunda byo kwijera usanga nimba yakunze cane ivyo ntivyoreka kubaho kubera ko umuntu wese afise amarangamutima yiwe ariko na cane cane twebwe ku bakristo bizera Yesu hari ico tuganirizwa na mpwemu yera tukamenya tuti iki kirakwiriye iki naco ntigikwiriye ahantu nogenda kugeza aha canke nogarukira aha gutyo hamwe na Kristo n'ukuri na cane cane ku bantu mutamushira mu buzima bwayo arafise ikintu kinini afasha umuntu mu marangamutima n'ivyiyumviro vyiwe nuko ndizera yuko impanuro zawe bagenda bazumva bazozigenderako gusa je nshaka umuntu azonkunda cane ego Nadine uno munsi uri umuririmbyi uririmba indirimbo mpimbazamana kandi uririmba neza cane n'abahe baririmbyi ngaha mu gihugu c'u Burundi baririmba indirimbo mpimbazamana umaze guhura nabo mukaganira novuga ngo muri make ari abagenzi biwawe bon ni hatari bagenzi ico kibazo kirakomeye hanyuma turafise abaririmbyi bamaze kudukurira kandi big up san Imana ibahezagire cane uhaje turabakeje bari mu mbaraga baturuta bafise ico botumarira bafise ico botubwira mugabo muri abo jewe nifatiyeko uruhande rwanje novuga ko ata muririmbyi n'umwe turashobora kubonana bivanye nuko nkizamuka kandi bivanye nuko tukiri babantu tugikorera muhira ariko vuba cyane tuzoshobora kubwirane na cane cane bifatiye ku bavyeyi bacu b'abaririmbyi bari imbere yacu bagerageje kudufata amaboko no kudushigikira no kudusengera kugira ngo natwe duhonyoze ikirenge aho bakigejeje Nadine ninde muririmbyi uraba ngaha mu Burundi ukavuga ati jino muririmbyi ndakeneye gukorana nawe icambere na mbere ndakunda umuririmbyi bita Koze avyumve Daniel Koze Daniela bon ndamukurikirana uko nabwo turahura mugabo nihweje ibikorwa vyiwe nzobahuze na Koze nukuri wabukoze cyane kandi zumubwire nibaza ko ikiganiro azocumva yashara byumva ndamukunda ariko ndamukunda bivanye nuko nabitewe kumukunda nabitewe nuko mbona afise yerekwa ryiza ku bintu bifatanye n'umuhamagaro wo gukorera Imana biciye muri iki gihugu cy'ubwimvye Daniel Irakoze twaganira abantu baramutuka ngo arishima we na bo erega Aloyize no kuvuga ivyo abantu urabona n'ikiganiro tuko turakora bamwe bazovuga ibintu vyinshi naje barashobora kukubwira ko ivyo bintu biri ndiko rero umuntu nta muntu yobuza abantu kuvuga ico biyumvira muri bo kandi umuntu wese afata umuntu ukamuyishizemo ukamwiyumviriye niko bimeze nuko urakunda cyane Koze muramutse muhuye uwo musaba yuko mukorana mukajyana mukaririmba turamutse duhuye bwa mbere nomubwira ko ndamukunda kandi ndamunezererewe na cane cane ko ari umuhizi kubera ko ariko akora ibi bikorwa nanje ndiko ndasatira akabishobora
donc nk'abarya baba bariko barabikora bari mu rugo natwe turi mu rugo bitubera icitegererezo cyo kumenya ati nanje jo nzobishobora birashoboka hariho na mugenzi wanje bishoboka hamwe n'Imana rero abinyemereye naho byo barishimwe kuko si bose babikunda mugabo binyemereye je numva gukorana nawe ku bwa Kristo ni muri wa mutima nyene w'abakristo okay jewe ndakwemereye nditeguye kuguhuza nakoze merci beau nditeguye kuhuriza mu kiganiro kimwe nakoze mwicaranye ndawaganirize muri kumwe zabiryoshye uzi yuko hari akantu kagataci mufitanye ko nakoze sinzi yuko abantu banje bamaze kubibona je ngerageje kuraba we nakoze murashaka kuba mufise akantu muhuriyeko ngira ni mwe muyera okay apare yakoze ninde wundi muririmbyi mu gihugu cy'u Burundi urabuka avuga ati no muririmbyi niwe wa mbere pe mu baririmbyi bayiririmba indirimbo mpimbaza-Mana novuga ko mu karore nko kuvuga ngo kubishobora koko nka bose nibaza ko babishoboye ku bwa Kristo kubw'umuhamagaro Kristo yabahamagariye hanyuma muga muri ivyo bihe haba hari abantu basumba abandi abavyeyi b'abandi nibo dushaka kumenya nk'aba bantu ba Ruvera Mpimbare n'abandi tubona ku marezo sosiyo tutazi amazina yabo tuko turabaraba ego ni kuri bariko babikora neza na cane cane batubera icitegererezo ego okay abantu benshi bariko barakora uno muziki canke bariko barakora indirimbo mpimbaza-Mana muhura n'udu challenge twinshi wewe igihe gito umaze nizihe challenge umaze guhura nazo ntizobura kubera ko n'ukuri ibi bikorwa biragoye utari kuronka favor y'Imana usanga bitoroshe icambe na mbere ni ikintu ukora kigoye gisaba uburyo gisaba amafaranga ku buryo utayaronse udashobora gukora igikorwa ikindi ni igikorwa gisaba gusenga ku buryo utaronse umwanya wo kwiherera n'Imana bitagenda neza ikindi tubona nk'impinduka ziba mu buzima bwacu iyo wifuje gukora igikorwa uku ugasanga nk'abakigukoreye siko bagikoze nabi siritu nk'ibintu byo gusohora indirimbo urayishiriye umuproducer urakeneye ko bagushiramo iki niki kandi igihugwa no mu buzima bwo gusanga ico kintu bagushiramwe ata buryo bwacu ufise kugira ngo bagishiremwo gacu hitamo gucakira uko nyene ugishoboye donc ibyo byose usanga ari impinduka irikiraba mu gikorwa ibintu bikamera uko utabyifuza cyangwa ukahura n'ibikubuza kanaka kandi wabishaka ego hari abantu bamwe ashobora kugenda mu studio agakora indirimbo ariko indirimbo ntigera yihabwa ivyo bintu kuri Nadine biramaze gushika basha nukuri jewe nka je ninjiye muri iyi carrière atanu umuntu mfise inyuma yanje kubwo kwizera gusa naragiye ndabitangura mugata muntu mfise wo mu byashobora kumpanura cyangwa ashobora kumbwira ikiniki maze gushikayo rero narabonye ko ari igikorwa kitoroshe indirimbo jewe narigeze kuyikora nukuri barayinyima iyo ndirimbo ndayikora mfise inda vraiment y'amezi 3 merewe nabi cyane kandi fata urugendo rwo kuva muhira no kujaho nari ngiye kuyiririmbira kuyisohorera nukuri ndushe merewe nabi abamama muca bitahura muri periode ya mbere mu mama amatameze neza nukuri ndayikora kandi iyo ndimbo ndayihirihira byose mvuga kuko urumva nari ndemerewe nashaka nsige ndishe byose ku buryo atazosubira kumpamagara ngo nsubireyo ndabikora byose nibaza ko bizogenda neza nuko iyo ndirimbo nayironse inyuma y'amezi nk'6 narayihevye naho nyene ngira ni Imana yamukoze ku mutima ariyumvira ngira ngo mbona arampamagaye ngo ngutore ka karirimbo kawe narahevye mugabo vraiment yari yarayinyimye sinobesha ugerageje kumuganiriza wibaza ko yari yayikwimye kubera iki kimwe ni kuvuga abantu bakora indirimbo n'ukuri bakubwira ibintu byinshi mugana bo sibo baba bafise ibikorwa byinshi yambwira ko afise imirimo myinshi hari ibintu byamugoye mugabo nyene hari n'igihe n'ukuri tutahendanya n'igihe na kamere meri bamwe ugasanga umuntu yahemukiye umuntu kameme atarufatiro okay Nadine uri umukozi w'Imana uri umuririmbyi uri n'umumama
ariko kenshi hari ntaye zimwe zimwe z'abantu duhora twumva bari abakozi b'Imana ariko uno munsi babihevye bivanye n'ukungene bakomerekeye mw'ishengero. Kuri Nadine kino kintu coba carigeze kimubako ubuzima bwiwe bwa misi yose canke iyo bamaze guhura n'umuntu umwe yigeze gukomerekera mu rushaka? Bon, ivyo bintu ntivyobura n'ukuri tukiri mw'isi twambaye inyama n'amaraso kandi tukibana n'abantu bagenzi bacu. Oya ntivyobura baragenda kuko muri ibi bintu na cane cane nka je nihereye ko ndi umumama nk'ubu je sinshobora kuba naho buri umuntu yoshobora kunca intege nko mu rusengero ugasanga n'umuntu akubwiye ati none wewe umuguma mu rusengero uririmbireyo gusanzwe ubikorerayo bandanya mu rusengero hakugenda guseka urugo canke guseka ubuzima. Ivyo bintu bitesha amafaranga, bitesha gahunda z'ubuzima bundi, n'umutwaro. Donc rero iyo udakomeye ngo wizere ukomeze kwizera nukuri urabireka. Urabireka abantu baracana intege cyane bakabwira ati nukuri wiroshe mu bintu bidakunda ntibizoshoboka muga hamwe na Kristo turizera ko Imana izobidushoboza. Okay, Nadine nike kintu no munsi cyo kubako ugahita uhagarika ibintu byo kuririmba? Bo nibaza ko ico mbako ego ikintu uvuga ati je kino kintu kiramutse kibaye pe ndumva yuko jewe kuririmba no ndabihagarika. Icambere cyo bihagarika vuba bwango ntibigisubire n'urupfu. Kuko iyo umuntu avuye inzozi ziwe ntizibandanya. Ica kabiri birashoboka umuntu akagwa mu buzima butoroshe na cane cane bon mugani tuvuze ngo guhagarika kuririmba muri rusange novuga ko cyo bihagarika kuririmba kuri rezo sosio kuko cyo bihagarika kuri rezo sosio ni bwa buryo nyene kuko nta bubeje akora uburyo birashobora gushika umuntu akagwa mu gihe kitoroshe cyo kuburanirwa bikaba ngombwa ko ibikorwa bihagarara hanyuma bigabandanya igihe kimeze neza. Muga mu buzima busanzwe turabibandaniriza mu rusengero rw'Imana aho tuba turerewe bigakomera utagwaye ngo uryame ku karago utakivyuka nza ko Imana yodushaka tukabibandanya. Ego Nadine ugerageje kuraba generation no munsi cyangwa rukagwa no munsi niki kintu uraba kikagutangaza cyane mu gwaruka guno munsi? Ko bifatiye kuki kuvyerekeye iki imibereho ya misi yose Bon nihereye ko nka jewe ukuntu nabonye nashoboye kuzamuka kugeza uyu munsi kuva nkiri muto gwaruka je ni kuri ruriko rurantangaza cyane mugabo tutavuze ngo hariho n'urundi ruriko ruradutangaza mu buryo bwiza. Yego ruriko rurakora ruri maso rufise icerekezo mugabo hariho n'abandi vraiment bariko barasamara bati ibihe n'imyanya mu bintu binabiriya bidafise icerekezo ariko basamara ku buryo mu buzima bw'imbere bishobora kubagora. Na cane cane ugwaruka ico no ruhanura ntiruko bwumvira abantu bakurira bariko bafata nk'abantu bafise babahanga bafise ubwenge bwinshi bafatiye n'iki gihe turimwo bakagomba kwinyora abantu bo hambere babakurira kandi hari ico babamarira. Rero ugwaruka nibaza ko mwotunga umutima wo guca bugufi na cane cane no kumvira. Ugwaruka rugira umutima uciye bugufi kandi mwumvire. Iyo ni impanuro Nadine Nshimiyimana afise YouTube nziza cyane, afise ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, afise indirimbo nziza cyane ziryoshe, afise YouTube yitwa Nadine Nshimiyimana. Mu stalking mumukorere subscribe kugira ngo nawe abandanye atera imbere. Arakeneye gutera ikirenge mu cabandi bakuru biwe bateye imbere. Bakunzi banje murabizi nyine tusanze twibaniye neza dushikikirana muri byose. Nawe rero namasabe mumushigikire kubera ko atamwebwe nta Nadine kandi atamwebwe nta twebwe. Nadine ndakeneye udutera agakuru kamwe agakuru kamwe gatwengeje akariko kose. Ego bakunzi banje Aloyize ariko arangora gose nibaza ko n'ukuri yo mana yanje agakuru gatwengeje n'ukuri inkuru zitwengeje ntizobura tutwenze rero dutera agakuru. Nibaza ko agakuru gatwengeje nuko mu bisanzwe hariho umuntu yigeze kudutera agakuru k'igitangurirwa. Yego aho gakuru k'igitangurirwa mugabo urumva inkuru vraiment hari gihe usanga rimwe na rimwe iyo bazikura tutahazi ako niko gakuru kashoboye kuntwenza. Kavuga gute? Yego aho igitangurirwa nyene usanga
iyo kigeze gupfa kirarongora donc gikora mariage niko rupfu rwacu ako niko gakuru kashoboye kumenya muga nzokagura hanyuma nzokagura hanyuma igitangurwa mu gupfa kirarongora mugabo nibaza ko nukuri sivyo nibaza ko hariho ubundi buryo gipfiramo arakaje umvise ngo umukecuru mu gupfa yisigara pero bon narigeze kubona n'uwundi muzungu yariko yisiga makeup w'umunyokuru nagahantu nabonye mega kuri TikTok karashoboye kuntwenza afise ibintu byose n'ukuri materiel zikenerwa kugira umuntu yisige makeup ariko arisiga vraiment kandi ari umuzungu byari biteye ubwoba ariko byari bitwengeje cyane ukuntu umubiri we wari warashaye agashaka kwigarukana kuba mushasha kandi byaraheze hariho makeup rega rero n'abakobwa tubona muri ville beza mugike makeup agiye muri dusha akayoga aroyize mbwiye ikintu gikomeye cyane abanywanyi uko baratukurikirana mu mbabarire mu bisanzwe makeup ku bantu bayisiga ntitugomba kubatuvya mugabo makeup n'ukuri n'ubundi bwiza umuntu yishirako kubera ubundi uko tuba tumeze n'ubwiza tuba twarahawe n'Imana budasubirizwa mugabo hagimwe urya muntu uwo mubwira yisize tikaraba bon mumbabarire n'ukuri nimonera amabuye abantu muzi ya makeup mugabo ukuntu ukuri vraiment hamwe umuntu yokubwira ati karaba ukure ko iryo herena ukure ko umushatsi ukure ko iyo makeup ukure ko rouge à lèvres byose ugumuko nyene n'ukuri wosanga adasa nka wa wundi yari karasa kwakundi ugisanga aronde umuntu mushasha umunyokuru naho nyene oya sinzi oya bon mugabo usanga ari undi muntu nyene okay biramaze gushika ukisiga makeup yo bon je n'ukuri sinzi ko novuga ati ndashima Imana n'ukuri bagenzi n'ukuri sinigeze ndayisiga kuva ncaruka kugeza iyi saha kubera iki rero nigeze nisiga hanyuma kuba ntayisize bwabaye uburenganzira bwanje bw'ukuntu nkeneye kubaho warumva yuko ibintu bya makeup je ndumva ko nkeneye kubaho ndi uyu nyene Nadine ndi ukunyene inzara ukunyene urukoba ukunyene amenyo ukunyene numva bimpagije muri make kandi numva ndavyishimira numva ari we Nadine nyakuri mwiza kuri jewe twagenda ivy'ama makeup ama rouge à lèvres numva je nikunze numva nikunze kunyene numva Nadine ari we mwiza kuri jewe nyene kurushaho abantu bakubona bakabona yuko kuba udafise ibisuko kuba udafise amahereni kuba ata makeup bakabona umengano berewe ubabwira iki bon mbajije ikibazo ciza na cyane cyane kuri rezo sosio umuntu babona no kuri adatagase adasa neza atagiye muri salo umenga babera nk'icaduka umenga bamubona nk'umuntu nyene aje gutoba karere bon mugabo kuri twebwe ntitubifata uko twumva twebwe ari twebwe nyene dukenewe kunyene tumeze ni twebwe nyene kandi ntidushobora kwihindura hanyuma ku bantu babibona ko tutabikora canke babikora nibaza umwe wese n'uburenganzira bwo kubaho na cyane cyane ko tutarekuriwe guca urubanza Kristo niwe azocira urubanza abantu yego nuko Kristo niwe azocira urubanza abantu ayisiga makeup rero bazokubitwa inkoni ndiko urababwira none banga kubyumva umugabo adanaza makeup nabo baca babura iso baca bahomba bo ibi ntawo nivyoreka kubaho tukiri ku isi bategezwa kuvyisiga bategezwa kubidandaza bategezwa kubikora ariko umwe wese acabaho bivanye n'ukuntu umwe murera ashaka kwabaho okay Nadine ndakubaze ku buzima bwawe bwa misi yose ntuza kunkuhita gusa numbaza ingene tujya mu rugo oya mbe hajya umwana witwa gute nibanga umviriza rero abantu mukeneye izina ry'umwana wanje ndabahaye kaze vraiment muzoze kundamutsa ahubwo gabo muri rusangi banyita mama mahoro mama mahoro ndafise impamvu nagize uyo mwana yitwa Peace kandi ndayimwita mu kirundi cacu nk'imico y'u Burundi oya aho ndazi ni Peace mwarabihinduye Peace ni congereza n'ukuri oya je vraiment n'ukuri namise mahoro ariko n'uburenganzira ni mahoro nde basi ni mahoro bamwita mahoro
irindi nukuri muzoze we Aloyize irindi muzoze mugabo muri sangi ni mama mahoro kubera iryo zina mahoro rirasumba cyane irindi kuko ndafise impamvu nari mwise umwana wanje ego buri muntu wese afise impamvu yita izina uwo mwana wiwiwe okay Nadine ukiri muri fiançailles umugabo wawe cyangwa umuntu mwaba mukundanye ahembwa nk'amafaranga 200 ku kwezi wewe iyo uza kufisa uburenganzira bwo kumutegeka amafaranga guha ku kwezi wari kumutegeka yuko aguhangaye nawe ugasigara nangaye muri bya 200 kera mu rukundo ego atari ubu ariko bon jere ikintu nabivuga ko muri ico noshima Imana ko Imana yari yarambohoye na cyane cyane ko ata muntu numwe w'umusore jewe ye ni ntayikomeye cyane kugwaruka nta musore nigeze ndira amafaranga yiwe kugeza aho nubatse urugo umuntu nashobora kujya amafaranga yiwe yabaye umugabo wanje na cyane cyane ko ntagiye mu rukundo rwinshi mu nkundo nyinshi umugabo wanje yabaye umuntu agira kabiri nakunze mu buzima kuva njaruka nta bandi bantu benshi rero ku mafaranga ikintu Imana yari yarambohoye ko ibyo sinavyishura ko cyane kubera ko ntabwo nigeze mba muri iyo leta yo kuvuga ngo nojya amahera no yamusaba na cyane cyane ko nari n'umuntu nkunda kwikorera narumva mpagijwe no kuba nokora nkaronka mu gishingo cyo gusaba umunsi rero udukobwa ngaha mu gisagara tw'utunebwe aho yiteze ati jesheri wanje kweze guheza zo 100 zo mpaya zo ndira byose utwo dukobwa tw'utunebwe tubarereke bon si udukobwa gusa tutunebwe n'abandi bose barahari babanebwe ngiye kumfatira ku bakobwa biteze amahera y'abahungu ku bakobwa biteze amahera y'abahungu no babwira ko muri kazoza bizobagora cyane kubera ko nimba waramenyereye kujya amafaranga uhawe n'umuhungu udashobora nawe kugira icyo wiha muri ayo mafaranga bizogugora kuko ushobora kuzobana n'umugabo muri kazoza swati akamugara canke agapfa no kuvuga uzoca usambura urugo vyihuse unyurane n'isezerano wagize bizokugora cyane nukuri pole sana okay hama rero Nadine inyuma yo kutugira udukobwa tutunebwe nyine two kwitwara hari utuntu twinshi mu buzima twinshi tugiye dutandukanye dukunda kugorana mu buzima ugasanga ikintu kirateshanya umutwe mu buzima bwa misi yose tunyene ni kihe kintu Nadine yari karagikora kimutesha umutwe akaro kuri jewe iyo ndiko ndamesa komeza birangiye umutima cyane hanyuma ikintu ca mbere je ndafise intege nke nginesha umutwe nk'umuntu ambwiye ngo ngende kuvoma amazi ajya amazi bagenda gutondera kuyibomba munyumva abantu muyavoma sinshatse kuvuga ngo ngo si byiza jewe ni intege nke zanje ibintu birateshanya umutwe ugaca uvuga ngo tugiye gutonda kwibomba ugaca usanga muriko muragwana musekana muterana amabido ngo we wantanze we nukuri sirivupe birangora nukuri asha gutera ugwazerera nonde y'amazi nukuri birangora vraiment jewe si urumwe ndabizi cya gisagara ca Bujumbura bigora abantu benshi cyane benshi okay Nadine ni ikihe gihugu c'indoto kuri wewe igihugu uvuga ati je ndamutse ndutembera notembera ngaho bon jewe igihugu numva notemberamo nta gihugu umuntu ataba akeneye kubona vraiment mugabo cyo gutemberamo je ndakunda Amerika vraiment naho bose umenga nituyihurirako muga je sinokwibeshera vraiment sinobesha Amerika ndayikunda ndumva Imana impezagiye abastari bagenzi babo bikundira Dubai kagenda kiruka n'ibintu yego umuntu wese nye nabo rega umuntu wese si twese nitwosha tuja hose twese wewe uri umunyamerika wikundira Amerika vraiment ndayikunda kubera ko bavuga ko ari igihugu giteye imbere yego kandi urumva ko na jewe byosha binkuramo gutera imbere no mu mutwe no mu cerekezo okay Nadine inyuma y'indirimbo uri Imana pe twitege indi ndirimbo yawe ryari yitwa gute bimeze gute bon hanyuma je nibaza ko turi ku kivi mu ntege nke zacu nyene kwa kundi nyene nuko izi zibika zose zaramaki natwebwe tuzoteba dukure mugabo muri izi ntege nke zacu nyene nibaza ko turiko turakora tubishobozwe n'Imana tubishobojwe bon
nuko bimeze rero nibaza ko mwokwitegwa ibindi bikorwa kuko nka twebwe abaririmbyi tuba dufite indirimbo nyinshi dukompoza zanditse umuntu akirindiriye kuyitunganya kugira ngo muhimu w'Imana yimufashe no kubitegura kugira ngo uze kuyiririmba gusenga bidusaba gusenga burya biragoye gufa guturumbukana ikintu imbere y'aba bantu buzi isi yose n'ukuri ntibyoroshe rero muyitege yitwa ngo ndayibagiye cyane ndayireke nibaza ko bon muzoyibona mu bisanzwe mwabonye urubuga rwanje mwa mugomba vraiment kumenesha ikintu icupa kandi muri ko muranyaruzi ibyo kujya bitarasha nibaza ko muzobibona hahandi kwa Nadine Nshimirimana. Okay. Nadine agenda guteye intege cyane. Merci beaucoup. Hama ntitwovuga kubera ko turamutse tuvuze byose twararanga ndeka tubikira umwanya ikindi gihe nje nzogaruka ndabyemeye dukora iganiro utubwire intaye yawe ndende. Merci beaucoup karibu. Okay, gira kintu rero wose abakunzi banje muri rusangi n'abakunzi bawe. Bakunzi bacu bakunzi basenga TV Media turabashimiye cyane. Bwa mbere na mbere ko mwatwumvirije mukadutega amatwi na cyane cyane ko ndi mushasha muri kino kiganiro mwakoze kutwumviriza hanyuma ikindi twobasaba support yanyu n'amasengesho yanyu na cyane cyane ko turi abana b'igihugu cyanyu na cyane cyane abarundi ndazi ko hari n'abandi muko mwatumviriza mutari abarundi mugana cyane cyane abo muhira mudusengere kugira ngo umurimo wa Kristo uzamuke muri twebwe uko ugomba. Ikindi mudushigikire partage yanyu n'umugisha kuri twebwe kuruta kuduha amafaranga yanyu. Partage mupartage abandi ubutumwa bwiza umutima w'Imana uri kuraguka mu bantu. Rero j'aime commentaire zanyu zodufasha kuzamuka no guhambya abandi. Ego kandi tubashimira abagize uru rubuga rwa Senga TV. Murakoze cyane turabashimiye gose kuno mutwitaho mukitaho abana bakivuka no guca bugufi kwanyu mukatwiyumvirako. Hari izindi mbuga n'ukuri zitabikora ariko mwebwe turashima ko muri ko muraturondera iyo turi mu bitoke mutwegeza imbere kugira ngo dushobore ubutumwa bwiza bushobore kumenyekana. Okay, Senga Media TV n'urubuga ruba rwifuza ko abantu bose batera imbere, ruba kwifuza ko buri murundi wese buri mwana w'igihugu wese aherereye yokora ibitera bije imbere. Niyo mpamvu ntawe dukumira dukorana na bose dushigikira bose muri rusangi. Niyo mpamvu nawe twakurondeye nukuri mbese ndahimbawe cyane. Ego mwakoze. Okay, abakunzi basenga Media TV murabizi ko je ndabakunda sana abantu banje ndabakunda trop ndabakunda nzona bicapako. Niyo mpamvu ngire ndabasabe kino kintu genda kuri YouTube muhejeje kuraba kino kiganiro andika muri YouTube yawe wandike Nadine Nshimirimana uraza gusanga indirimbo nziza cyane ziwiwe. Ntwibagire kumukorera subscribe kubera ko nawe akeneye iterambere. Cyakiro n'abana babwiye ni kujya nyene twese hamwe tugira ubumwe n'urukundo kugira ngo iterambere riganze mu bana b'igihugu. So atamwebwe nta Nadine ndabisubiyemo atamwebwe nta Nadine. Girageza rero mubane nawe mumushigikire natwe mudushigikire nkuko mama mubikora imisi yose twame turi kumwe twese muri gwa rukundo nyene. Ndabashimiye bivuye ku mutima. Bye. Ndabashimiye cyane. Imana ibarinde imikosha. Amen.